bene data ndababaze, abantu benshi bagenda bahura n'ingorane bakanuvyo bita amashano, bakaca biruka kuri ba bapfumu. Ubu rero ntibakibita abapfumu kuko byose satani yarabihinduye, arabishyira mu rundi rwego rw'ubwenge busobetse, ngo babita ngo abaganga, ngo b'imiti, ngo kama. None ko mwizera ko handitswe ngo abizera bazonwa icica, ngo ntihazogira ico kibagira. None bene data, niki kibatera munyoye ishano muca mwiruka mu bapfumu? Kuko satani yarabyorohereje, avuga ngo n'abaganga b'imiti kama. Benshi cyane baragiye mu bapfumu, gushika n'uno munsi bararirimba ku ruhimbi, bajayo, ibikorwa babiko byose barabikora, ariko ntibabiciye n'ikanda, kuko handitswe ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. N'umuntu arikanga iyo amenetse umutwe aca yiruka ku bapfumu ngo nimundabire, ngo narariye ishano. Akakabaganye mu nda baca biruka ku bapfumu ngo narariye ngishano, ngo nimundabire. Kuko satani yaja bisize ubwenge bukomeye, ngo n'abaganga, ngo b'imiti kama. Umuti w'ikirundi barawukuyeho, ngo n'abaganga, ngo b'imiti kama. Imana idufashe. None rero bene data, ko muvuga ko tuvuga ko Bibiliya ibishingira intahe, natwe tukabivuga, ngo abazonwa ibinyobwa byica, ngo ntaco bazoba mu gihe arabizera. None wewe by'ukuri wumva uri uwizeraga mwene data? Mbega hoho ibi binyobwa Yesu Kristo yavuga abizera bazonwa ibyica, hanyuma ntibigire icyo bibagira, mbega mwene data, ni amazi, ni mibisi n'amavana. noneho ga bene data, ko umuntu yumva ibipararanganya mu nda aca yiruka kuri ba bapfumu bitirirwa ngo n'abaganga, ngo b'imiti, ngo kama. Noneho ko muca mwiruka, mwumva murabizera koko? Mwumva murabizera? Mwumva muri mu ijambo? Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Abantu benshi barahenda imitima yabo ngo bari mu gakiza, bakanzwe no kuririmba, bakanzwe no gusenga, bakanzwe no gutanga ikirira cumi, bakanzwe no kuvuga ubutumwa, bakaca bibwira ngo turabizera. Imana idufashe, idutabare cyane, idutabare. Benshi cyane bazi yuko bariko baja mu ijuru, ariko bariko baraja mu muriro utazima. Imana idufashe, idutabare cyane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Turasoma rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 1, kugira ngo ino nzoka tuyinyomoze, twerekane yuko ikinyobwa abizera bazonwa, cyangwa ibyo kurya abizera bazorya ntihagire icyo baba, ko atari ibinyobwa twebwe abana b'abantu tunwa, atari ibibiribwa twebwe abana b'abantu tunwa. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 1 ku murongo waho wa mbere.
uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga arya majambo yabwira barya abantu ngo nimutarya umubiri wanje ngo munywe amaraso yanje ngo ntimuzoruha mugira ubugingo budashira, kuko ngo Yesu Kristo niwe jambo. Aho twako turasigura ku mpamvu Yesu Kristo yabwira barya abantu ati nimutarya, ni ukuvuga kurya yavuga ngo nukumviriza, ariko ngo hari abo bumvise ngo kurya bibwira bikabasoba nk'uko byasobye rya shengero ryaca rimuta rigenda ryidodomba rivuga riti mbega uyo twomujya dute, twomujya dute, mbega uwo amaraso yiwe twoyanwa dute. Baca barivumbura, kumbe bari baze barondera imitsima, barondera ibitangaza yakora, barondera ingene birira imikate. Ariko Yesu Kristo arababwira ati njyewe ni njyewe cyo kurya nyakuri Imana idufashe, kuko ngo ari we yari jambo, kandi twabonye jambo ni Yesu Kristo. N'aya majambo dusoma ubwayo yahumetswe na Yesu Kristo, ngo kuko ngo ijambo ni umuntu, ngo iyo umuntu bamutumye ijambo hanyuma bakagaya iryo uwatumwe iryo jambo, ngo ntibaba bagaye nyene gutumwa ijambo, ariko ngo baba bagaye nyene gutuma ijambo. Rero Kristo ngo niwe ari jambo. Ni ukuvuga rero yavuga ati uwutarya umubiri wanje ngo kurya ni ukumviriza. Imana idufashe dusome biraza guteba byumvikana naho abantu bashobora kuba batarabitegera neza. Dusome muri Yohana gice cya 6 kuri 53 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 5:3 haravuga ngo Yesu arababarira ati nukuri ndababwire, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, ntaho muzogira nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Imana ishimwe cyane. Aha rero mu cyiyumviro turiko turakuramwo abantu bahenzwe n'irya nzoka, ni kirya cyiyumviro kiri muri rya jambo ryanditse muri Yohana 16 ku murongo waho wa 16 ku murongo waho wa 18 rivuga ngo nibanywa icica naco kizobagira. Bongo bakumva ngo kunywa bakaca bumva ibinyobwa ibitwebwe tunywa, kandi kunywa bivugwa ngaha Yesu Kristo yaba ariko aravuga
kwari ukumviriza, ukuza kuri we umuntu akamwumviriza. Ariko ino nzoka ikiza yitwaje rino mvugo mfobeko ya Yesu Kristo, ikizi yitwaje ibabwira ngo muzorya muzonwa ibyica ntibizogira icyo bibagira, abantu bakaca barengera ku bizira Imana yahishuye, bakanwa bakarya atacyo binona, ubugingo bwabo bugahumana. Imana idufashe. Dusome kuri 51 dushyitse kuri cyo dusimbira kuri 58. Mwumve kino cyiyumviro cyo kurya cyangwa cyo kunywa, ngo ni njyewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijoro. Nihagira urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. Murumva rya jambo kurya cyangwa rya jambo kunywa Satani yazayihetse ko, hanyuma rero arabahenda, kuko niyaza akababwira ngo kunywa akababwira ngo kurya, baraza kumva yuko ari kunywa kurya twebwe tunywa. Kandi uku kunywa uku kurya kuvugwa muri Bibiliya ni ukumva. Umutsima rero tuvuze ngaha, twasomye ko Yesu Kristo ari we jambo kandi yamyeho, kandi iri jambo nyene niryo ari Kristo. Aha rero Kristo avuze ngo ni jewe mutsima. Twabonye ngene ijambo ry'Imana rizura umuntu rizura abapfuye, rigasubiza inkomezi mu bantu babuze inkomezi. Ibyo twabibonye, kuko ngo rigereranywa n'umutsima. Kurya umutsima cyangwa kurya ibyo kurya bishobora kurabura umuntu yari yishwe n'inzara, cyangwa bigasubiza mu muntu inkomezi, yabuze inkomezi. Ngo niko n'ijambo ry'Imana rishobora kuzura umuntu rikamusubizamwo n'inkomezi. Rero hano Yesu Kristo abona abantu baza kuri we, arabitegereza asanga bagira ibyo kurya by'umubiri ariko ata bugingo bafise. Arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijoro, ngo nihagira urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Akabazo bene data, ngo ni hehe mwabonye Yesu ngo mumugeko? Ngo ukumujya avuga ngo nukumviriza amajambo y'Imana akabazimurura mukagira ubugingo muri mwebwe. Ngo uko niko kurya Kristo, ngo kuko amajambo y'Imana niyo Kristo. Kandi ngo twasomye ahantu havuga ngo Kristo ni ijambo w'Imana. Imana idufashe, idutabare, idufashe cyane. Ino nzoka yagiye ihenda abantu mu buryo bw'ikiyoberane, ikoresheje gufobeka ibyanditswe byera, ikoresheje kugoreka gufobeka ibyanditswe byera. Twabonye ko ijambo ry'Imana ko rizura abagira bapfe n'abapfuye bakiriho, n'abandi bapfuye
batakiriho, ngo niryo rizotuma bazuka. Nico gituma yavuga aya majambo ari aya majambo ari muri Yohana 6:54 avuga ngo urya umubiri wanje akanwa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira. Imana idutabare. Iki ciyumviro rero Satani yakidugiye ko aka kajambo ngo kurya kunwa, abantu bakaca bibwira ngo ni ibyo kurya ni ibyo kunwa ibi twebwe abana b'abantu dukoresha, kandi Yesu Kristo yaba ariko aravuga amajambo ay'Imana. Turabandanya rero, turamenyeshejwe yuko ikinyobwa Yesu Kristo yavuga ko atari amazi, ko atari amaji, ko atari amafana n'ibindi binyobwa, nk'uko ya nzoka yari yahenze, igenda ihenda abantu, igenda ihenda benshi, yitwaje ijambo ryanditswe muri Bibiliya, ikarisomera abantu, ikabwira abantu ngo mwebwe nta kizira kiriho, mwebwe murabizera, muca mubisengera mu izina rya Yesu mukabinwa. Imana idufashe idutabare. Abantu ntibamenya yuko ari ibinyobwa by'uburyo bw'inkwemu, ari amajambo y'Imana. Ubusobanuro bw'imvugo ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe muri Mariko 16 ku murongo waho wa 18 havuga hati, ngabizera bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica naco kizobagira na gatoya. Rino jambo niryo ya nzoka rero ica ihendesha abantu, ngo handitswe ngo abizera ngo bazofata abizera bazofata inzoka, ngo nibanywa ikintu cica ngo ntaco kizobagira na gatoya. ngabo baza bavuga ibihumanye, ngo nuko batazi ibyanditswe, ngo bagaca rero baza bavuga kuko ibi byanditswe batabizi. Taboni babandi Pawulo yavuga baza basaragurika, kandi no mu gihe cy'iherezo byanditswe yuko hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, ngo bazimize benshi. Ikaciba bibasomera neza cya cyiyumviro cyo kunywa na cya cyiyumviro cyo kurya, ikakibumvisha neza. Kumbe bateze umutego mu kugira ngo mujye munwe muhumane, mugume mwibwira bati turiko tuja mu ijoro. Rya jambo rya Yesu Kristo ry'inkumi, umugani w'inkumi 10, muce muri jamwo muri bemwo, hanyuma izamba ivuge muze mwisanga mwasigaye. Imana idutabare cyane. Turamenyeshejwe rero ko kunywa cyangwa kurya Yesu Kristo yavuga ko bisobanura kumviriza. Aha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko 16:18, twumvishe abavuga ngo abizera bazonwa, bazorya kubyica, ngo bazofata inzoka. Mbega bakaca babahenda, ino nzoka ikabahenda, mukumva yuko kurya kunywa ari kwa kundi dufata amazi tukihereza, ari kunywa kwa kunywa ari ukudufata amata naho nyene adahumanijwe tukihereza.
ihagurukira ku iki cyiyumviro, benshi bararya baranywa bahumanya ubugingo bwabo, bagurana ingaburo imwe, bayigurana ukuba ubusamuragwa bwiwe. Nukuri ba Esawu baragwiriye Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Ba Esawu baragwiriye, ajya amajambo umuntu ayasoma mengo Esawu yari kwihangana. Hari n'uwo numvisha avuga ngo na Esawu yari kwihangana, ngo ariko ngo raba ngiyene ngo yataye ngo kuba ngo samuragwa kubw'ingaburo ngo imwe. Abantu turihuta kuvuga cyane, kandi ubwacu benshi cyane bamaze guta ubusamuragwa kubera ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi n'abantu benshi cyane. Rero mbega uku gufata inzoka nukujana intoke, uku gufata twabonye yuko ngo bazofata inzoka ngo nibanywa ikica ntacyo kizobagira na gatoya. Mbega uku gufata inzoka nukujana intoke ukayicakira, none ko murinda guca ibihiri iyo muzibonye, ko murinda guca ibihiri iyo mubonye inzoka, ko mutaca mutwara intoke ngo muyifatishe intoki? Nimwizera? Mbega ntimurabizera? Ega ndababaza ko mutica inzoka muyifatishije intoke, turakunize mu izina rya Yesu. Imvugo ya Bibiliya bene data iragoye cyane. Bibiliya ntisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Nigeze kubona ikintu cyabaye giteye n'ubwoba, giteye ubwoba, kuko ari umuntu inzoka yigeze kurya, uwo n'umubyeyi ambyara ari gukora, abantu baraje barayikubita, kandi yari inzoka nini, ariko n'abayikubise ntibayifatishije intoki, bayifashe ibirindi by'amasuka barakubita. Yari inzoka yo mu mwonga, yari ibikere iritonda. Hanyuma rero sinabonye yuko bayifatisha intoki, kandi n'uwo mubyeyi wanje ntiyagiye no kwa muganga, ntiyashyize ko n'ububuye ngombozi. None mwe ko mwizera ko ngo bazofata inzoka, mbega aho ibakomoye ko muca mwiruka ku bapfumu ngo nimuduhe akabuye ngombozi, ko muca mwiruka hirya no hino mutsirita ko imiti, kandi mwitwa ngo mwarakijijwe, kandi muvuga ngo turabizera. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero yaramukomoye, baramubwira bati genda kwa muganga. Abandi tuhuraho kwa muganga ntibavura ubumara bw'inzoka, shiraka akabuye ngombozi. Hanyuma rero mama aranka ati genda senga. Ubwo nyene batuma akabatware, ati rero bimeze uku kapfa, biraharugwa kuri we, ntibize biharugwa kuri twebwe. Nuko rero yararimye ararima, arageza nimugoroba. Hanyuma rero abantu bakaguma baza kuraba, barategereza kabyimba ukuguru, barabura. Barategereza ko biza kumunanira gutambuka, barabura. Ariko birabasobera cyane mu bwenge bwabo, baramubwira ati kumbure nyekitari yakuriye, ati ni igiti cyakwikwabuye ko, raba neza, kandi n'amenyo yayo bayamujiginyuyemwo. Abantu bose bahundaye bakoresheje igikwashu, barayasatse barabona kuko yari inzoka nyene yabugogoye. Imana idufashe. Mu nyuma rero yaratashe, bitangaza abantu benshi. Mu nyuma rero hari abazindutse baza kuraba ko yoba yarapfuye, basanga aracariho. Byatumye mwako karere bakira agakiza, bamenya umukiza, bamenya Yesu Kristo kari we
ari hejuru y'ububasha bw'imara bw'inzoka, ko ari we ari hejuru y'ububasha bw'ubumara bw'inzoka. Benshi cyane bakira agakiza bahimbaza Imana, nuko rero na Pawulo yaramuriye ngayishungumiza ngaca yiterera mu muriro, ngo kandi yari izakurutse iva mu muriro, irya yo yari Satani bwite, nyamba atari ubundi busobanuro, kuko nabonye Bibiliya idasobanurwa n'abana b'abantu. Turashobora kubaho twigisha ikinyoma ariko tuzi yuko turiko turavuga ukuri. None bene data, ko handitswe ngo bazofata inzoka, mbega gufata inzoka Yesu Kristo yavuga ni ukujana intoke umuntu akayicakira? Mbega ko handitswe ngo bazonywa ibyica ntihagire icyo bizobagira? Mbega bene data, ndababaze, abantu benshi bagenda bahura n'ingorane, bakanu byo bita amashano, bakaca biruka kuri ba bapfumu. Ubu rero ntibakibita abapfumu, kuko byose Satani yarabihinduye, arabishyira mu rundi rwego rw'ubwenge busobetse, ngo babita ngo abaganga, ngo b'imiti, ngo kama. None ko mwizera ko handitswe ngo abizera bazonwa icica, ngo ntihazogira icyo kibagira? None bene data, ni iki kibatera munyoye ishano muca mwiruka mu bapfumu? Kuko Satani yarabyorohereje, avuga ngo n'abaganga b'imiti kama. Benshi cyane baragiye mu bapfumu, gushika n'uno munsi bararirimba ku ruhimbi, bajayo, ibikorwa babiko byose barabikora, ariko ntibabiciye n'ikanda, kuko handitswe ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, ngazogeseza benshi atacyo binona. N'umuntu arikanga iyo amenetse umutwe aca yiruka ku bapfumu, ngo ni mundabire, ngo narariye ishano. Akakabaganye mu nda, baca biruka ku bapfumu, ngo narariye ngishano, ngo ni mundabire. Kuko Satani yaje abisize ubwenge bukomeye, ngo n'abaganga ngo b'imiti kama. Umuti w'ikirundi barawukuyeho, ngo n'abaganga ngo b'imiti kama. Imana idufashe. None rero bene data, ko muvuga ko tuvuga ko Bibiliya ibishingira intahe, natwe tukabivuga, ngo abazonwa ibinyobwa byica, ngo ntacyo bazoba mu gihe arabizera. None wewe by'ukuri wumva uruwizeraga mwene data? Mbega hoho ibi binyobwa Yesu Kristo yavuga abizera bazonwa byica, hanyuma ntibigire icyo bibagira? Mbega mwene data, ni amazi, ni mibisi n'amavana. noneho ga bene data, ko umuntu yumva ibipararanganye mu nda aca yiruka kuri ba bapfumu bitirirwa ngo n'abaganga, ngo b'imiti, ngo kama. Noneho ko muca mwiruka, mwumva murabizera koko? Mwumva murabizera? Mwumva muri mu ijambo? Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Abantu benshi barahenda imitima yabo ngo bari mu gakiza, bakanzwe no kuririmba, bakanzwe no gusenga, bakanzwe no gutanga ikiracumi, bakanzwe no kuvuga ubutumwa, bakaca bibwira ngo turabizera. Imana idufashe, idutabare cyane.
idutabare. Benshi cyane bazi yuko bariko baja mu ijuru, ariko bariko baraja mu muriro utazima. Imana idufashe idutabare cyane. Rero bene data, biratangaje cyane kw'aya majambo ino nzoka yagiye ihendesha benshi cyane mu bitwa yuko bari mu nzira iriko iraja mu ijuru. Rero ino nzoka yakoresheje ubwenge bukomeye cyane ku buryo yumvisha abantu ko ibinyobwa bivugwa Yesu Kristo yavuze ko ari ibi binyobwa abana b'abantu tunwa. Imana idufashe idutabare, idufashe cyane. Ngo gufata inzoga Yesu Kristo yavuga ngo sukubona aho iri ngo utwara intoke ngo uyicakire. Yesu Kristo yavuga, iyi nzoka Yesu Kristo yavuga ngo ihagarariye Satani, abadayimoni n'abakozi ba Satani, ari nukuvuga ari we muvugishwa w'ibinyoma. Ngo abizera bazofata inzoka, ngo bisobanura ngo abizera ngo bazomenya ngo abavugishwa b'ibinyoma, ngo bazomenya abakozi ba Satani, bamenye abavugishwa b'ibinyoma. Imana idutabare. Nguko niko kuvuga, nguko niko gufata inzoka. Ni ukuvuga bamenye ngo abadayimoni bigize abamarayika b'umuco. Wowe uvugishijwe bo barumva ko utavugishijwe n'Imana. Wowe wigishije icyigisho naho abandi bocumva ko ari icy'ukuri, bo baramenya yuko ari icy'ikinyoma. Nguko niko gufata inzoka Yesu Kristo yavuga. Muri Matayo ngo yabivuzeho, Matayo 7 ngo mwirinde abaza kuri mwebwe ngo bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira. Imana idufashe. Ngo nibanywa ikintu cica ntacyo kizobagira na gatoya. Ngo bisobanura ngo abantu bizera ngo bazobwigwa inyigisho z'ibinyoma, bazitahure. Abo bizera bazotahura abavugishwa b'ibinyoma, inyigisho z'ibinyoma. Ngo izo nyigisho z'ibinyoma nico cyo kunywa cyica. Yesu Kristo yari karavuga ko bazonwa ntihagire icyo kibagira. Bo bazobwirwa inyigisho z'ibinyoma ariko bazozitahura. Izo nyigisho z'ibinyoma ngo nico cyica bazonywa. Twumvishe ngo kunywa kari ukumviriza. Mwabyumvishe bene data, Bibiliya nisobanurwa n'ubwenge bw'abana b'abantu. Nukuvuga bobo uvuze ikinyoma naho bose bokumva yuko menga nukuri, kuko Satani mu buryo ariko arakoramo bw'amayobera, aba bose bari mu madini y'ibinyoma bumva ko ibyo babwiwe ari iby'ukuri ariko si iby'ukuri. Ariko Imana ishimwe kuko ije kubwira abantu ukuri, kugira ngo itabare abantu yabonye by'ukuri bashaka ijuru, ariko bahenzwe n'iyi nzoka nk'uko yiriko irahenda n'abandi benshi cyane yitwaje Bibiliya, ikabasomera amajambo, ikayafobeka, ikayagoreka, abantu bakaca bumva ko ibyo babwiwe ari iby'ukuri kandi ari ikinyoma. Imana idutabare, Imana idufashe cyane.
kino cica rero, kino kinyobwa cica rero arizo nyigisho z'ibinyoma, ngo abizera bazonwa ntihagire ico baba. Ngo iki kinyobwa rero gishitse mu bantu batizera, ni ukuvuga abantu batarahabwa ugutahura cyangwa batarahura n'ababatahuza ivyanditswe vyera. Ngo iyo zibashikiriwe n'izi nyigisho z'ibinyoma, arico ca kinyobwa cica, ngo zirabica bagashikayo bagapfa burundu, ku buryo ata muntu ashobora kubarogora. Niyo mpamvu navuze nti imbere y'uko duhishura tukavuga impamvu Imana iriko iravuga abantu bariko barihereza ano mazi mvaruganda, ibi birungo, ano maji, ano masoda, ko bariko baranwa ivyica. Natanguye mvuga ati turogore abo Satani yaroze arogesheje amajambo yanditse muri Bibiliya mu kubaroga. Imana idufashe. Reka tusome aho Satani yaroze abantu mu buryo buteye ubwoba. Ubwiwe Yesu Kristo ntiyashoboye kubarogora, nico gituma Yesu Kristo avuga yuko ari kinyobwa. Nitwagera ahantu muzobona ingene kinyobwa, impamvu Yesu Kristo yagiye akompara ko ari kinyobwa cica, tuzobigeraho. Turebe muri Matayo abarozwe ku buryo badashobora kurogoka hadakoreshejwe inguvu z'uburyo bwa mpwemu yera ndenga kamere. Nuko rero Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bwanditswe na Matayo 23 ku 15 haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abe w'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Turasubiramwo ano majambo Yesu Kristo ariko arabwira abanyabwenge b'ivyanditswe. Haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya, kuko mukwiragira mu kiyaga no mu misozi ngo muhindure n'umwe abo w'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga uwo kino kinyobwa, uwo zino nyigisho zifashe, uwo zino nyigisho zizimiza zifashe, icoroshe ni ukwigisha uwazimwigishije, kuko we arazigumbira akazifata nk'ukuri. Kuzimukuramo bisaba ubushobozi ndengakamere. Ni ukuvuga ngaha Yesu aravuga ngo uwo mwigishije abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Bisobanura ngo uko nabisobanuriwe, ngo icoroshe ni uko wokwigisha urya muntu yigishije ikinyoma, hako wigisha uwigishijwe ikinyoma. Urya yigishijwe ikinyoma aragora cyane kukimukuramwo, aragora cyane, bisaba inguvu, imbaraga ndengakamere kugira ngo bikunde yumve yuko inyigisho yari yarahawe
ari iz'ukuri. Ibi tuzobigarukako turiko turavuga ivy'amadini, turiko turavuga ivy'abadivantiste. Aha rero mvuze ibintu by'abadivantiste sibo bonyene, tuzovuga n'abandi benshi cane bahawe inyigisho barazigumbira, bazi yuko ari ukuri kandi ari kinyoma. Iki ni igihe ico Yesu Kristo azanye ukumenya no gutahura, kugira ngo ahamagare abagifise amatwi yumva, kugira ngo bakurikire idini ya Yesu Kristo, nubwo bababwiye ngo nta dini ya Yesu Kristo iriho. Iyi ni ya nzoka yabivuze ikabigisha ngo nta dini Yesu Kristo yigeze ashinga. Ivyo tuzobiraba rero. Ibi twagiye tubihabwa tubisobanurirwa aya majambo bivanye n'amadini yibwira yuko abantu bari mu madini bibwira yuko bariko baraja mu ijuru kandi bariko baraja muri gehenomu. Abo muri bo bapfa bakabibona bahejeje gupfa, batagisubiye inyuma kuburira abandi, kuko ibi tuzobisigura n'impamvu Imana itabagarukana ngo baze kubaburira. Tuzobigarukana uko umwe apfa, aho Satani nawe uwundi apfuye, Satani akaca yigira umumarayika w'umuco, agakora ibimeze nk'ijuru, agatwara abakiriho akabatwara mu isene, akabahenderayo ngo barashitse mu ijuru. Ngo iyo niyo minyororo bita iminyororo y'uburyo bw'inkwemu, kugira ngo umuntu azoza ababwira ngo ivyo mwizeye si byo, ngo bace bavuga ati uyu n'umuvugishwa w'ikinyoma. Sineretswe naka yaragiye mu ijuru, sineretswe naka yararitashe. Ntibishoboka. Hariho abanyabwenge Satani yatumye ngaha mu isi, hariho abafarisayo Satani yatumye ngaha mu isi, bigishije barazimiza abantu, barabigisha neza. Abo bigishije baca babasumbya kabiri kuba abana ba gehenomu. Imana idufashe idutabare cyane. Ibi tuzobigarukako. Aha rero tuvuze iby'amadini, tuba turiko turarenga urutonde rwa ya nzoka, kuko irya nzoka yagiraniye amasezerano n'abarongozi b'amadini ko kizira uri kurigisha kuvuga idini runaka mu kanwa kawe, ati we niwigisha iby'uwawe, wigisha ishengero ryawe hanyuma utahe. Ibi rero ino nzoka yabicishije mu mareta, amareta nayo aza kubibwira abarongozi b'amadini. Abarongozi b'amadini nabo bemeranya n'ino nzoka, barasinya bavuga bati ni by'ukuri koko, ni by'ukuri. Mwene data, we wasinye kw'iki cyemezo, Imana igufashe cyane. Tuzobigarukako turiko dutanga imburi ku bakozi b'Imana, imburi ku barongoye amareta. Imana idufashe idutabare cyane. Reka tubandanye kugira ngo twanzure, tuvuge neza ibinyobwa ino nzoka yahendesheje abantu ko atari ibinyobwa bijya kiremwa muntu twebwe tunywa ko. Imana idufashe cyane, Imana idutabare cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mu ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mu ijuru.
erega inama nk'izo n'ubu zarakoranye. Sitabo bantu bitwa abakristo bariko baja mw'ijuru, ngo tubagire inama z'ubwenge kugira ngo ntibaducike. Erega ibyaha barabizi kandi barazi no kubihunga, ariko renga dukora ikintu kizobarimbura batabizi. Duce mu byo barya no mu byo banywa no mu byo bambara, babirye babyinovora babinywe bibasosera. Bambare bashatse babekwe bagende nk'uko abisi bagenda, tubaca intege kugira ngo tubinjirire impande zose batabizi. Abasigura mubareke, n'abasenga nabo nyene mubareke, abaririmba mubareke baririmbe nabo nyene. Tuzobafata kamwe kamwe batabizi gushika bose tubahejeje. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Ufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.